hari umwibutsa baciye abakurambere atari na mwiza mbere nubwo benshi bawiswanga ubutabeshe ntasumira umwana. Iyo umuntu abeshe kugira umwana abeho uwo muntu kwera bari ntore. Oya, iyo migani hariho imigani ipfuye. Ijambo ry'Imana rimbwira mu migani nyene yaciwe na Salomo. Ati mu migani myinshi harimwo ubupfu. Na kino gihe nyene two turavugana nitegura urugendo rudasanzwe rwo bivuga butumwa mu gihugu ca Tanzania ndetse na Zambia tuzoshikaho. Aho tuzogenda kuri wa mbere nyene itarike 13 tuzoba dufashe sinzi ko novuga ngo bayita rutemikire canke ingendeshwa aho nzwangiye mu gihugu ca Tanzania. Escale ya mbere nzoyikorera mu gisagara bita Geita, niho tuzovuga ubutumwa bwiza. Hanyuma tuhamare iyinga imwe tuko tuvuga ubutumwa bwiza tubandanya ahantu bita Singida. Tarsis Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana tubahe n'ikaze inshuti namwe bakunze bigarabye kuri Tarsis Hope Ministry TV. Tubashimira ukuntu mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu buri kanya buri saa buri munsi. Ikiganiro c'ijambo ry'Imana ngarutse ari Protector akingiwe Mr Paul kuri micro. Ariko sindi nyene muri kino kiganiro nkuko mwamaze kwibona imbere yacu canke imbere yanyu turi kumwe n'umukozi w'Imana asizwe amavuta. Akabari n'umuririmbyi benshi muramuzi, abandi muramaze kumwumva, ariko nk'abamaze kumwumva andabibutse bimwe mu biganiro mwagira mwumvamwo mu kunsamirizi Voix d'Espoir ijwi riremesha. Mwaramwumvise ashikiriza ikiganiro ineza y'Imana gica kuri iyo nsamirizi nyine ku munsi wa gatandatu isaha 1:30 z'agatondo. Ico kiganiro kikongera gaca kuri iyo nsamirizi nyene isaha 10 z'agatondo. Urumva ko uwabugiye guca ku Imana aradushikiriza kandi ikiganiro umubano mu rugo ku munsi wa mbere no ku munsi wa kane igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Aho ni kuri Voix d'Espoir ijwi riremesha. Ndazi ko bamwe mwamaze kumwibuka muti aha kombe nimwe duhora twumva. Muramukurikirana kandi kuri iyo nsamirizi nyene mu kiganiro mfise ikibazo ku munsi wa kabiri no ku munsi w'Imana saa 3 uzo kugeza igihe cy'isaha 4 plutôt. Mwaramwumvise kandi mushishikira kumwe mu kiganiro ikanguro ku munsi wa kabiri igihe cy'isaha 10 n'ibindi biganiro byinshi Imana yamushoboje kugenda akora kugira ngo ashobore gufasha imitima y'abana bariya. Jona umenye kwizina rya Saidi Nzohabonayo, umukozi w'Imana tubaramutse tuhe n'ikaze. Ego turabaramukije natwe izina rya Kristo Yesu. Amina. Nagerageje kubasigura uko nsanzwe ndabaze, ariko nshobora kuba hari ico nihenze mu gutanga umwidondoro wanyu. Mwafata kano kajye mukaramutsa abiriko baradukurikirana mukagira ko munabidondora. Murakoze cyane, ndamuse abanyagihugu abanywanya abakozi b'Imana ba Kristo badukurikirana. Ndababwira ngo amahoro y'Imana ganze imitima yabo. Amina. N'ivyimviro byabo. Amen. Hanyuma nkuko abivuze nitwa Saidi Nzohabonayo, ndi umupapa ndubatse, mfise umudamu n'abana 6 kandi bakuze. Hama ndi umukozi w'Imana mu bivuga butumwa, nkaba n'umuririmbyi nkuko mwabivuze. Ariko abantu benshi bari basanzwe bazi ko ndi umuvuga butumwa. Nivyo nanje nari. Ariko ingabire yivuga yo kuririmba ni nayo natanguriyemo naho ntari bwashikane kure iyi ngabire yanje. Hanyuma sanzwe ninja mu ishengero Methodist Libre, aho benshi batazira kwa Anania muri Taba, niho nkorera imirimo y'Imana. Hanyuma nkuko mwabivuze hari ibiganiro byinshi dutanga ku radio ijwi riremesha. Ku munsi wa gatandatu isaha 1:30 gushika isaha 2 twatuko dutanga ikiganiro ineza y'Imana hamwe no mu bucagucagu isaha 10. Kandi aho nyene kwa gatandatu saa 2 hari igihe keshe mba ndumutumire mu kiganiro menya agateka n'amategeko. Hama ku munsi wa mbere no ku munsi wa kane hari ikiganiro dukunda gucisha ku radio citwa umubano mu rugo, kuba mama n'abapapa barakunda kutubaza ibibazo tukavyishura. No ku munsi wa kabiri
no ku munsi w'Imana isaha 3 z'ijoro tuba turi mu kiganiro fise ikibazo aho ugwaruka rwinshi rushobora kubaza ibibazo bitandukanye tukavyishura hamwe no ku munsi nyene wa kabiri hari ikiganiro dukunda kuba turi abatumire ikiganiro citwa ikanguro ry'umutima tuba turiko dukora ikigo c'Imana mwivuga butuma mu buryo bwo gukangurira abantu gusenga kandi aho niho turanaronka n'umwanya wo kwakira aba telefona tukabasengera mu buryo bwiyaguye. Murakoze, asante sana, tubaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane kandi tugira ubuntu n'Imana kubaronka kuko kubaronka si coroshe kuko umuravya amabanga bafatira ni menshi cyane ko tugira ubuntu n'Imana yo kubaronka ace mufata kano kajyo mugakoresha mu gusangiza ijambo ry'Imana badukurikiranye. Tubashimire cyane ku mwanya muduhaye nkuko bivuze kuboneka twafise umwanya naho dufise ubwa byinshi hambavu y'ivyikorwa vy'Imana twakora ikorwa vy'umubiri kugira ngo turonke ibitunga imibiri yacu nko mu rugo umuryango bashe kumererwa neza, ronka isose n'isupu nuko ko Paulo yarabivuze ngo udakora ntakaje ariko ngo akoresha amaboko yo kugira ngo bikunda ronka ico guha umunwa n'umufuko nkuko na president wacu yabivuze ati umunwa wose ronka ico ufungura n'umufuko nawo ronka agafaranga. Murakoze, reka dusangira amajambo y'Imana. Imana za ku mutima wanje amajambo abonekana mu gitabo ca Zaburi igice ca 16 umurongo wa 3 n'ijambo rivuga ngo abera bo mw'isi nibo ntore nezerererwa bonyene, abera bo mw'isi nibo ntore nezerererwa bonyene. Aya n'amajambo abonekana mu buryo budasanzwe bwiyaguye aho Imana ubwo yivuye ngo abera bo mw'isi. Bavuze ngo abera bo mw'isi n'abantu batagira gasembwa n'amarabaga, n'abantu imitima yabo itandavura ivyo ari byo byose, n'abantu imitima yabo igenda yuzuye ubuntu bw'Imana, n'abantu imitima yabo bayerekeza ku Mana, ivyo bariko barakora bakora ibihwanye n'ivy'Imana igomba. Rero abo bantu Imana iri mu ijuru ikabarabira bavuga ngo abanyene nibo ndondera, nibo nifuza kubana nabo. Nuvuga ngo ubwiza bw'Imana canke inyonga z'Imana canke amaso y'Imana ahora kuri bano bantu bitwa abera. Bavuze ngo abera n'abantu batagira agasembwa, n'abantu batagira icaha na kimwe. Acavuga ngo aba rero nibo ntore. Bavuze ngo intore mu gihugu canke mu bihugu bitandukanye abantu bitwa intore nibo bantu bashobora kugenda kubana n'umwami, nibo bagenda bategura aho umwami yicara, nibo bamenya ngo umwami akeneye gufungura iki, umwami akeneye kubaho gute, umwami akeneye kwambara gute. Aba bantu bitwa rero intore n'abantu bafise amaso abona kure, bashobora kwiyumvira ati mbega umwami nagenda ibyo biza guhurira imbere biza kugenda gute. Abantu bitwa rero intore muri kino gihe cacu. Imana ivuga ngo aba bantu bitwa intore rero nibo bakenewe yuko Imana ibona iri mwije, ngo ndabona intore ziri mu isi, ziri mu gihugu cy'u Burundi, ziri hirya no hino, ziri mu makartier atandukanye. Aba ni baboneka nta kabuza yuko igihugu cy'u Burundi tugirirwa neza, tukaronka amahoro, tukaronka umutekano, tukaronka ibihe vyiza vy'impemburo mu mashengero, mu mihana yacu, mu mibereho yacu. Raba ngo abera bo mw'isi nizo ntore bonyene nishimira. Kino gihe harakenewe kubonekana abantu bitwa intore mu kuvuga ijambo ry'Imana, harakenewe kubonekana intore mu buryo bw'abaririmbyi, harakenewe kubonekana intore abantu bakora umurimo w'Imana batagira gasembwa n'amarabaga. Rero nibo ntore zikenewe muri kino gihe. Nimba uri kumbona cyangwa uri kuranyumva, urakenewe kuba umuntu w'intore utoranijwe n'Imana. Intore nta gasembwa, no mu nyambaro ziwe nta gasembwa, no mu mvugo ziwe nta gasembwa, no mu mibereho yiwe nta gasembwa. Abamubona bose amubonamwo ubuntu bw'Imana. Hari umuntu yabaye intore bituma abantu bose bamushima. N'uyu mugabo yitwa Yosefu. Yosefu ari muri Egiputa, bene babona kutakintu na kimwe azovamwo, gushika mbere banamugurisha, baramutwara, baramutanga, abahumenga n'umutagira agaciro, aba hari umuntu umenga nta jambo afise, ariko ko yari intore Imana yishimira. Ageze imbere ya muka Potifari aravuga ngo we nakubonye nk'ikintu, Mana yacu nishimwe cyane. Aravuga ngo we Yosefu ndiko ndakuraba kubera uri intore, ufise ingufu zikwiriye, ufise ubushobozi budasanzwe, ni ngombwa ko turyamana, ni ngombwa yuko jewe na wewe tugira rapport sexuel. Ariko Yosefu aravuga ngo jewe kuko ndi intore mw'isi Imana ibona ikishimira, ndagutanya umutamana, ni ngombwa yuko wenda gusiga hano
ariko icyo Imana yashizemwo nko kuba intore Imana yishimira, ibanga ryayo sinkeneye kuritakaza kubera ibyo ugomba kunyereka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yosefu yaremeye amutana umutamana, arasohoka ariruka, ariko uno munsi byoshekera umuntu ariko arambona, byoshekera umuntu ariko aranyumva, akaronka opportunity nk'iyo, avuga ngo noneho ndarosa amahirwe yo kwitwa umutunzi, yo kwitwa umuntu adasanzwe, yo kwitwa umuntu wo kumenyekana. Ariko cyo ngo jewe hari ibanga riri muri jewe mu mutima wanje ngendana. Ubwa mbere hari inzozi narose, si ngombwa yuko inzozi zanjye zitakaza kubera wowe muka Yosefu, muka Potifari. Ni ngombwa yuko ubutore Imana yambonyemwo ntegezwa kubugaragaza gusa ku munota wa nyuma. Imana yacu nihimbazwa cyane, agwana urugamba kubera yuko ari intore Imana yishimira. Aba ngo jewe ngomba kugumana ibanga ryanje mu mutima, ngomba kugumana karanga kari mu mutima wanje, aho Imana imbona ikanyemera. Kimwe yemeye kugenda mu gasho arafungwa, mugabo kubera yuko yari intore Imana yemera, yavuyeyo muri iryo bohero aza kuganza mu gihugu kitari ciwabo, aza kuba udasanzwe mu gihugu kitari ciwabo. Abantu baramwemera, baramufukamira, baramushikanira kubera iki? Yagwaniye ubutore bwiwe. Imana yacu nishimwe cyane. Uwundi muntu yagwaniye ubutore n'uyu mugabo witwa Dawidi. Dawidi agiye kuraba bene wabo iyo bari, umugabo Goliyati yabarembeje, bamaze kunyegera, batagira icefo ca ruguru. Rero ngo jewe muri jewe mu mutima no mu buzima bwanje hari ubutore Imana ibona budasanzwe. Navuze ngo intore n'abantu baba baramaze kwigishwa byinshi. Izi ntore rero iyo ziko ziragwana urugamba ntabwo zigera zineshwa. Intore irikiragwana urugamba yamiri ku novuga ngo niyo yaminesha kuko ni intore yaratoranijwe. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu mugabo Dawidi ko ari intore yatoranijwe n'Imana, ageze imbere ya Goliyati ngo wewe ntabwo uri intore, wewe waje wirahira iby'abana b'abantu, wewe waje wirahira indahiro z'abisi, ariko jewe kuko ndi intore y'Imana nirahira ubutore bwa Daniel. Imana yacu nishimwe cyane. Arahagara mu nkomezi z'Imana aba ngo wewe Goliyati, ibihe wabayeho uri kutoteza ubwoko bwacu, uri kubonona ihanga ry'Imana, uri kubonona abana b'Imana, uyu munsi ndakurahiye Imana yo mwijuru, uwo mutwe wawe ndawucacura, abantu amenye ko mwijuru hari Imana. Imana yacu nihimbazwe cyane. Intore rero iyiserutse abantu baranezerwa, intore itanguye kuririmba abantu barubakwa, intore ikivuga ubutumwa bwiza abantu baranezerwa, bakumva yuko imitima yabo isubiye mu kibanza cyaho Imana ira imitima yabo ikumva ibanezererewe. Uyu munsi rakine ko turonka rero intore, mu bapastori hakaba intore, mu bapotre hakaba intore, mu bitwa bavugishwa n'Imana hakaba intore zitagira agasembwa n'abarabaga. Ariko kubera yuko shetani ari umwasi w'ibyiza, ari umwasi w'amahoro, ari umwasi w'ubutumwa bwiza, ijambo rirambwira mu gitabo cya Zaburi 106 umurongo wa 3 hari ijambo rikomeye cyane. Uyu muntu w'Imana yavuze yitwa Dawidi, aravuze ngo Abisirayeli imitima yabo bayihahamurira kurondera ibyo yifuza, barondera ibyo bagomba kushikako, ariko ngo Imana ngo kwaba abantu bahahamiye kuza kurondera ibitunga imitima yabo, ibiza gutunga imibiri yabo, ariko ntibarondera ijambo ry'Imana, nzobaha ibyo bagomba ariko imitima yabo nzoyihakonda. Uyu munsi abantu bitwa ngo ni intore bariko barondesha imitima yabo, imitima yabo yaramaze kondera mu by'ubusambanyi, yaramaze kondera mu buryarya, yaramaze kondera kujya ibiturire, yaramaze kondera kugenda basambanya abagore babandi, baramaze kuzura ibyaha byo kugenda bagaye. Imitima yabo rero ntihaga, barajya ntibahaga, ntabwo ari intore. Ariko intore yigiye ku rugamba ivuga ngo jewe ndagiye ndazi ko ntabaruka, ngiye kugwana urugamba, ngiye kurubuga kugira ngo nkore Imana igomba. Umukozi w'Imana Dawidi aragwana urugamba, ari umuntu umwe aragwana aranesha. Yosefu ari umuntu umwe kubera yari intore yaragwanya aranesha. Iki gihe rero abantu benshi imitima yabo yuzuye kurya mugabo ntihaga, yuzuye kwambara ariko ntibegwa, yuzuye kuraba ariko ntibabona. Shetani rabamenya amaso, shetani rabazuye imitima yarononekaye. Madutabare cyane. Uyu mugabo yitwa Dawidi kuko yari umuntu w'Imana, yarimwo ubushobozi bw'Imana, yari intore yagwanya urugamba. Uyu mugabo na Goliyati yari yamaze abantu, yari yamaze konona imitima y'abantu, ariko amaze gushika kuko yari intore yagwanya urugamba, urugamba ararunesha. Imana yacu nishimwe cyane. Ndakwifuza umuntu uri kuratubona cyangwa uri kuratwumva, usomye igitabo cya Zaburi 106 ku murongo wa 15 haravuga ngo ibaha
icyo basabye ariko imitima yabo ayishiramwo konda. Abantu no munsi bari bagiye ubutora Imana yabahaye, bari bagiye ubutora Imana yabashizemwo, baguma basaba gusa ibyo kuzuza inda zabo, baguma basaba gusa ibyo kuzuza inzu zabo, barondera ibyo kubateza imbere mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'impemu ntibari kubarondera ibyo bateza imbere. Rero Imana yo mu ijuru yarabibahaye, bagenda mu mamodoka meza, baronka amazu meza meza, mu mazu yabo amasitoke n'amasitoke, ariko naho barya ntibahaga. Imana yabahaye konda mu mitima yabo, nta jambo bafise, nta jambo bagendana. Niyo muhuye ntaco ashobora kugufasha mu buryo bw'impemu kugira ngo wewe ubeho wuzujwe amavuta y'Imana. Naye majambo yo dusangira ngo wirinde konda, ariko Imana igugire intore mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri. Abo muzohura, abo mugiye kubonana, abo mugiye kugendana, imitima yabo itabagwe ku bwawe kubera uri intore. Mana yacu nishimwe cyane. Uyu mugabo Dawidi amaze gushika kuko ari intore, bene babo bararuhutse, intambara barimwo barayivamwo, bavuga ngo reka tuve mu bunyegero. Uyu mugabo Dawidi kuko ari intore, Goliyati aramwishe, turatabawe. Mbere aca kompozwa indirimbo ubwo nyene ati uyu mugabo Sawuli yishindiri, ariko uyu mugabo Dawidi yishindiri n'indiri. Mana ishimwe cyane. Iyo uri intore abantu bakubonye batangura kuririmba, batangura kompoza izindi ndirimbo. Iyi ndirimbo ya Dawidi kugira ikompozwe yari yishe umuntu umwe, ariko ijambo rimango bacavuga ngo Dawidi yishindiri n'indiri, ariko Sawuli yari yishe abantu igihumbi, ntiyigeze aririmbwa. Ariko umuntu umwe bivugwa ngo kuko abaye intore itwanijwe n'Imana, baririmba ngo yishe indiri n'indiri. Mana nihimbazwe cyane. Yosefu avuye mu ibohero, yavuye abo mushikiranganje wa mbere, ahatigeze gukorera, ahatigeze kuvukira. Abantu baho niho bari harabari barize, barananirwa kuba umushikiranganje wa mbere, ariko ko yabaye intore akihangana icyaha cy'ubusambanyi, akihanganira ububeshi, akihanganira kugigiturire, yavuye mu ibohero abo umushikiranganje wa mbere, aba intore. Mana yacu nihimbazwe cyane. Kubera iki? Umutima we uhoraho yawukuyemwo konda, awukuramwo bya bindi byo kuryana umunoho, aba umuntu atungwa n'ibyo afise, abumbwa n'ibyo afise. Ese icyo nawe uri kurambona ukaba intore, umutima wawe ukawurinda konda. Yesu akugire neza. Murakoze. Amen, amen, amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana kuri ino jambo ryiza mudushikirije. Ifashije umutima wanje kandi nkizera ko ifashije n'imitima myinshi badukurikiranye. Muratubwiye ku ijambo ry'Imana rijanye nuko umuntu akwiye kuba intore. Abantu benshi bagenda bavuga ngo none ko kuba mwiza atanu mwagororotse ngo umuntu yoba intore gute? Abo bantu ngo bafashe iki? Murakoze cyane. Kuba intore kuko ijambo ribivuga ni kugenda winengeseye, kandi tukiri mwisi turacagwana intambara, ariko igihe cyose uvuye mu rugamba ni ngombwa yuko haba ico bita kuganira. Mbega urugamba rwagenze gute? Abasoda bavuye ku rugamba baricara hamwe bita assemblement, bavuga ngo mbega urugamba warubonye gute? Rero twe tukiri mwisi ni ngombwa yuko uvuye mu vyurimwo ni assemblement yawe n'umutima wawe kuvuga ngo mbega navuze gute, mbega nagenze gute, hanyuma ukacugenda imbere mati mwama naho nacumuye. Abo nibo ntore rero Imana yifuza. Ariko abantu benshi nuko iyo bavuye mu byo barimwo, imitima yabika ko ikabereka ko bakoze ikosa, ntibemera kwihana ngo bace bugufi, bagomba ngo jewe ndi jewe. Iri jambo rya jewe rituma intore mwisi zibura. Ego hari umwibutsa baciye abakurambere atari na mwiza mbere, nubwo benshi bawisanga ubutabeshe ntasumira umwana. Iyo umuntu abeshe kugira umwana abeho, uwo muntu kwera bari intore. Oya, iyo migani hariho imigani ipfuye. Ijambo ry'Imana rimbwira mu migani nyene yaciwe na Salomo, ati mu migani myinshi harimwo ubupfu. Hariho imigani abantu bakoresha kugira ngo babeho. Ngiyo uvuze ngo ntawe ubaho ataba ngo utabeshe ntasumira umwana, ngo umugore umwe ni nyoko. Ivyo ni ibintu abantu bagenda banda, kuko no kuri umukozi w'Imana Mose abantu bari bafise ibintu byo budadare mu mitima yabo, ni naho hava ivyo kwahukana, kuko imitima yabo yari dadare, bavuga ngo ibi nivyo twokore. Rero no musa abantu ko imitima yabidadaraye bitwaza iyo migani kugira ngo bonone ubugingo bwabo, ariko bakibagira yuko inyuma ya buno bugingo hari ubundi bugingo budashatwimirije kuzoronka. Mugabo nutabamwe neza ngo ubintore nyantore, ivyawe bizorangirira muri giheno. Ego murakoze cyane. Ino jambo yafashije benshi, nanje yaramfashije mu gusozera kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana uno munsi. Umuntu yifuza gutumira umukozi w'Imana nzo habonayo Saidi yo muronka gute?
murakoze cyane jewe kuntumira biroroshe kenshi kwiradira ko gutanga inimero zanje za telefone hanyuma ibisigaye muntumiye nditeguye kwishengero iryo ari ryo ryose ryatura Yesu nk'umwami n'umukiza mu isi yose n'ahandi hatandukanye. Amen. Umaze gukora byinshi turabizi ibirengeye kuvuga ku radio ubutumwa bwiza harimo no kugendera amashengero atandukanye uvuga ubutumwa bwiza mu gihugu cy'u Burundi. Mbe muvuga ubutumwa mu gihugu cy'u Burundi gusa canke n'umuntu abatumiye mu kindi gihugu marashobora kujabuka? Murakoze cyane. Si mu Burundi gusa benshi basigaye bantanzira ngo ndi evangeliste international kabisa ego mu biri wa kimataifa. Ako nanje ndakazi. No kuvuga ndamaze gutembera cyane igihugu cy'u Rwanda nivuga butumwa nk'inshuro nka zitatu. Chorale Jehova Jire yarigeze kuntumira afisa concert ndamumvuga butumwa wabo. Aha hakujya muri Kongo barantumiye ndagenda mu ivuga butumwa bafise igitaramo kidasanzwe ngo mvuga butumwa wabo. Na kino gihe nyine two turavugana nitegura urugendo rudasanzwe rwo bivuga butumwa mu gihugu ca Tanzania ndetse na Zambia tuzoshikaho aho tuzogenda kuri wa mbere nyene itarike 13 tuzoba dufashe sinzi ko novuga ngo bayita rutemikire canke ingendeshwa aho nzobangiye mu gihugu ca Tanzania. Escale ya mbere nzoyikorera mu gisagara bita Geita niho tuzovuga ubutumwa bwiza. Hanyuma tuhamare iyinga imwe tuko tuvuga ubutumwa bwiza tubandanya ahantu bita Singida naho nyine Singida zohamara indwi imwe tuko tuvuga ubutumwa bwiza. Hanyuma tubandanya ahantu bita Irusaka Izambia tuzohamara naho nyine indwi imwe hama tugaruka mu gihugu cacu c'amavukiro y'u Burundi. Si ivyo gusa mu mashengero hino mu Burundi naho tategura ibiteramo byinshi tugenda tuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Asante sana. Ingendo ni nyinshi ibikorwa ni byinshi igihe bigeze kwaza Yesu ngukuri ububasha kibo kuvuga ibi bintu bukurahe inkomezi zivahe ko bitwara uburyo bwinshi n'amafaranga no kwitanga mu kuruha umukando na uvahe ko nzimuruha. Murakoze cyane. Hari ijambo nigeze gusoma rivuga ngo hari abantu bari batewe bamaze gutegwa bagenda gutabaza uwundi mwami aranka kubatabara ngo baca bijya uko bari bagwana intambara. Rero jewe nijya uko ndi kubw'iryo jambo ndi kumwe n'abandi bantu twise abubatsi nka Nehemiya na groupe yitwa Sagobu y'abaririmbyi abo twijya uko turi. Hanyuma mu ngendo zitandukanye nta muntu usaba itike ariko Yesu avuze ngo mugende gutyo nyene. Jewe rero amahera mba ndose kuko fisa akazi kanje ka misi yose ndo mufurnisere mu byo kubaka byo matafara amabuye imisenyi. Rero hambavu ivyo ndiko ndakora amafaranga mba ndosemwo ndayakoresha mu ivuga butumwa mu gufasha imitima mu buryo bw'impemu. Rero turirihira itike igihe bishobose abantu bakumva ko tuko umurimo mwiza harabadufasha bakavuga ngo akira amafaranga murangwa amazi ayo nayo akatubera ayo gukoresha mu nzira naho ariko nikibari kiguzi oya si kiguzi nta nari imikashe dutanga ngo shira kuri imikashe oya no bushake bw'umuntu avuga ati byo kuri umuntu ariko arakora. Rero hari gihe twena mu ishenga kubona ingene twakoze umurimo w'Imana hari gihe baduha amazi kandi naho batoya duha twege ntangwane n'imwe ntibaca intege mu baranyamukorera oya je ntibica intege niyo abantu no ngo tuguhitike no gatitike cyane muri gumane ahubwo mbere iryo tike mugomba kumpa aho nyene muri hari impfuvyi n'abafakazi ni muyabahe bayakoresha. Jewe ni iryo kondi mbere hani gihe bishika je nkagenda mbere ntwaye nanje cyo gufashisha abantu baho hano kabisa. Yego waratahuye ico ijambo ry'Imana rivuga kabisa. Okay, mu gusazira kino kiganiro mu nkundire mu gishire kano kabazo arambura ukuboko hari abantu bitakunze ko baba intore byanse kabisa bakagwana urugamba bikanka ariko kandi bakaba hari ijambo negeze kumva mwigishije ngo haracariho ivyizigiro. Nibaza ko mwofata kano kajye mukabarambika kwibiganza kugira ngo Imana ibasubize ku intege bongere kuba intore imbere kudusozera kino kiganiro. Murakoze cyane. Hambavu yo kubasengera hari ibintu bituma abantu bataba intore ni ibintu bitatu. Icambere hariho ivyo usanga baravukanye mu miryango yabo canke ivyo ubwabo bikoreye canke ivyo bakorewe n'abiyita abakozi b'Imana ataribo. Ico gihe maze gutahura ivyo bintu byose ugiye kuri chano yanje ukandika sedi nzohabonayo ico kiganiro cyo kibona ingene abantu baba hatari intore. Yesu aduhana umugisha kadusenga Imana. Nyakubahwa mwami Imana Yesu uvyagiye mugami bwo mwijuru
tugushimiye cyane ineza yawe n'ubuntu bwawe. Dusengeye aba bantu vyagombye yuko baba intora ariko bikanka, bakagerageza kagwana urugamba bikananirana. Tubomoye ikintu cyose cubatswe ku bugingo bwabo. Ndasambuye amajambo yose yavuzwe ku bugingo bwabo. Fashe mpiri ibiraro n'ibitarugwa vyubatswe kugira ngo ntibabe intore. Uhereye none imitima yabo ndayikugomororeye yewe Yesu Kristo. Babe ivyaremwe bisha, baguhimba ruhereye none, maze kuri wa musoza gutora ishengero ryawe nabo baze bisanga ari intore mu bwami bwo mwijuru. Urakoze habwe icubahiro muri vyose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mu biganiro mushisha ku nsamirizi Voix d'Espoir ijwi riremesha, hari abantu bashobora kuvuga bati ndafise ivyangoye mwibango no mukozi w'Imana murondera kama impanuro canka kansengera, ubaka nimero ka telefone kumbure nk'ubaso mubonana akashobora kubitura. Murakoze cyane. Akeshi nkunda gutanga umubonano ku munsi wa gatandatu kuri Methodiste Libre mu Kamenge saa 1:30 tuvuye ku radio cange ndakwishengero rahirwa umunsi wose. Abo bana barafise umwanya bo dusanga tukaganira. Telefone yanje 61 amajana 3 amajana 858. Hari abakunda igifaransa 61 300 858. Aho unterefonye ucundonka cyangwa se utanefu izo nyene turaganira. Na Yesu baho umugisha namwe tubashimire kwa mwigoye ukamufashije imitima ya benshi muri kino kiganiro. Murakoze cyane natabashimiye. Reka anamwe inshuti bakunze tubashimire ukuntu mwabanye natwe kiganiro cy'ijambo ry'Imana twabateguriye kuno munsi hano kirangiriye. Protector Kingo Mr. Poro niwe mwari kumwe kuri mikro ya mbere. Kuri mikro ya kuri mwari kumwe n'umukozi w'Imana yatuganira ibitari bike mu ijambo ry'Imana ni Saidi Nzohabonayo, tumwipfuriza n'urugendo rwiza mu bihugu agiye kugendagendamwo, kandi muze mudutangira intasho muri bene wacu bari hariya Igeita. Yego. Nanje ndahaze narahamaze indwi mu gihugu c'Imana. Naciye nja mu gihugu ca Malawi, urumva nawe muzovemo ca mu gihugu ca Zambia. Imana tijane namwe kandi ikiganza c'Imana kize kibane namwe. Amen. Nuko rero tuze dusubire dure mu kindi kiganiro kuzokurikirana aho ubutaha. Abaye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.